wa kabiri genekerezo rya 17 Ruheshi umwaka wa 2025 umushikiranganje w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga yaremesheje ikiganiro n'abamenyesha makuru aho yibukije abayobozi bakuru mu kazi ka leta ko itarike ntarengwa yo gutanga impapuro zerekana uko umukozi yakoze fiche d'évaluation mu rurimi rw'igifaransa hari itariki 30 Ruheshi umwaka wa 2025 mbere yo kuwundi mwaka w'akazi utangura. Mwumvirize amahinga abiri kugira ikiringo cyo gushikana amanota mu bushikanganje bw'abakozi n'akazi no mu gihe twimirije gutangura umwaka w'akazi ari wo utegekanijwemwo gutunganiriza abantu bose bakosorewe ico twita emploi type bamenyesheje abakozi ba leta cane abatwara ibisata mu buzi bwa leta ko kubera itariki yo gutanga ko ayo manota gushikana ayo manota mu bushikanganje isanzwe itekanijwe n'amategeko ko ari itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka. Ubushikanganje bumenyesheje ko ayo madosiye gushika no munsi yakigwa mu gisata kijejwe gutunganya ubuzima bw'umufonctionnaire ico twita direction de la gestion des carrières canke mu buserukizi bw'ubushikanganje buri mu ntara zose z'u Burundi. Ubushikanganje bw'abakozi n'akazi buramenyesheje ko kubera izo mvo imisi ya gatandatu ni ya Mungu itariki 21 22 28 29 zo ku kwezi ivyo bisata uko ari bitatu bizoba vyuguruye guhera isaha 4:30 gushika isaha 9 z'umuhingamo. Ico gihe iyo tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu iramutse irenganye hariho utwara igisata atarashikana ayo manota mu bushikanganje twasavye ko azoca abihanirwa kuko azoba atakoze ico yateza gukora. Ivyo bisigura yuko inyuma y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka nta dosiye ijanye n'amanota izosubira kwakirwa muri ivyo bisata bitatu twavuze aho hejuru kiretse ubunyamabanga mu bushikanganje bw'abakozi n'akazi muri secretariat kugira ibikenewe bice bikorwa kuri uwo muntu azoba yacereje amadosiye. Kubijanye n'abakosora ico bakora emploi type mu rurimi rw'igifaransa umushikiranganje yasavye abarongoye abandi gutanga ko babakurira impapuro zivyemeza zishizweko neza umukono kugira ngo hamenyekane ryari uwo mukozi yoba yaratanguriye kwako kazi. Tumutega amatwi. Kuvyerekeye gutunganiriza abamaze gukosorerwa ico twita emploi type bangana 21,543 ubushikanganje bw'abakozi n'akazi bumenyesheje gusavye ko twara igisata wese mu buzima bw'igihugu ko yo kwakira ivyo ko yoshira umushefu wiwe amutwara urukatasi gwemeza ko uwo muntu yakosora emploi type ariko kazi kandi ngo urukatasi rukaba ruvuga neza aho yatanguriye iyo emploi type yakosowe mu kuvuga attestation de service yerekana ko ari ku kazi. Izi dosiye zijanye na emploi type zakosowe zitegerezwa kuba zashitse mu bushikanganje itariki 10 z'ukwezi kw'indwi 2025 biciye mu bushikanganje butandukanye abakozi bakoreramo. Ubushikanganje bw'abakozi n'akazi buramenyesheje kandi ko kugira bworohereze abakozi atamukozi yosubira kwizanira ico asaba. Ubushikanganje busavye yuko atware atwara igisata ari we yo kwakira ivyo bintu sabwa akaca abiha umushefu wiwe ku buryo bishikira ubushikanganje biciye muri izo nzira twavuze. Kuvyerekeye ibindi bishobora kuba bisabwa n'umukozi bijanye n'ibijanye na dosiye ziwe bitari muri ibi twavuze bibandanya bikorwa ariko dusaba ko vyoca muri yanzira twavuga mu ntara bifatiye ku batwara ibisata bikaca bitangwa mu gisata ca fonction publique kiri mu ntara kugira bice bishika mu bushikanganje. Ivyo ni mu ntumbero yo gushira abatwara ibisata ku kazi kugira bakore ico bajejwe gutyo umukozi areke kuzimagirika kandi yategerezwa kuja kivi kugira igihugu cacu kibone gutera imbere.